uzi neza yuko abantu bakunze indirimbo bavuga ngo Yesu ni inzira abo hava ino ndirimbo bayitiranya nayo Kandisha indirimbo bavuga ngo Yesu ni inzira Yesu ni inzira Yesu ni inzira y'ukuri ica mu ijuru nta yindi nzira munsi y'izuba twaboneramo gukizwa ni Yesu gusa murirana kwicuza bizoyo inzu y'umuswa ngira ni inzu y'umuswa nyene mu kirundi ngane ko twovyita uko n'iswa zica zibera hageze ko igihe cazo cyo kurara gishika zikaba ziraraza nimewachunguza wadudu wadogo wanaoitwa mchwa wanafanya kazi kwa bidii bila kusimamiwa mchwa jambo ni wadogo wanaweza kujenga kichuguu mchwa nimewachunguza wadudu wadogo wanaoitwa mchwa wanafanya kazi kwa bidii bila kusimamiwa mchwa jambo ni wadogo wanaweza kujenga kichuguu mchwa ari abana Imana yagabiye impano yomve bera aya majwi mwijuru bavuga ko tuzobana yakuririmba umutari karakora repetition yisunze aya majwi ntambatse oya reka mwijuru ntiyazoba ivyo Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. narakubonye Mana narabonye ukuboko kwawe mu bihe bigoye dutanguranye none umuririmvyi yitwa Edgar Ndayishimiye mu ndirimbo nziza yise ukuboko kwawe dutanguye dushusha nkuko mubibona kandi muvyumva iyi nisho igice cya 18 muza kwa muteramanye kuri micro na prote turakingiwe nkuko vyamabiri ariko nyene mukamuze ko ntabandije nyene mba ndi kumwe na gwagwaruka za nkumi nkuko bavyivugiye ubushitse nawe mwami za inkumi n'igikoko urasubiye turabakobwa kubera tuzokobwa mana yanje je namangerageza kubihuvya oya kugira nombe yuko mwana vyibagire ko kirazira kuducanga mama muri maso cyane ndikubona babakobwa rero ba uno munsi ndi kumwe na babiri bavuga ati tuza turabavangira viro no muzi haza babiri ejo hagakora abandi babiri ejo hagakora nabandi ejo tukazana nabandi cagihe nari reka nabatebeje nakire bano turi kumwe muri kino kiganiro no munsi batubwira ukuntu biteguye kubanezereza mperi buryo bwanje ndakora mukije mahoro cyane akazina ningwiki Ineza Bella Gloria rirahinduka oya okay ramutse bariko aradukurikirana rero ngabo ndabaramukije mwese aho muri amahoro y'Imana baganze witeguye uno munsi kunezereza gute bariko baradukurikirana kuri show y'uno munsi hamwe no vuga ngo ndiko ndabivuga sinoronka ukuntu ndabivuga gusa nyene akari nyuma karahinda kurondera neza ko ndi kumwe na Maîtresse Kaboro Genevieve niyo kwizera tukuramutse tabaramukije amahoro y'Imana umeze neza nawe ndashima Imana nyagasani wewe ni waje uzana tero mivuga ngo inkumi ngo nigikoko inkumi n'igikoko Imana nyagasani mwigeme n'uwigemuye inkumi n'igikoko umukobwa n'uzokobwa ambo turaguhaye ikaze kandi muri kino kiganiro murakoze cyane Imana baha umugisha amina ikibazo ni cyakende witeguye gute kunezereza abariko baradukurikirana no munsi ebana uno munsi ndi mu mwuka ntabwo nje muri bya bindi mumbarire no munsi nyene asha ni fire je ushitse muri mwatwemereye ngo ubu tuzoza ngo ebana ngatari ibi
no musi twaje asha si kwa kundi ubu si bwa bwana Imana yatwongeye ayandi mavuta twarasenze urumva Imana yatwongera ayandi mavuta rero uno musi tugira tuyagaragaze. Okay mavuta ne mu bwoko bw'amakoto amahoki canke amamesa oya ntabwo ari amamesa kandi ntabwo ari amakoto sama vestine ariko n'amavuta Imana itanga yo mu buryo bw'impwemu asante sana. Namwe murasa kubana natwe no matwandikira muri comment mutubwire ukuntu mwakiresha uno munsi. Izako bigizwe n'indirimbo zigiye zitandukanye z'abarinzi mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abari hanze y'igihugu. Turaza gutamba amaka n'amapantaro canke amantuze ntumba atabuke na David byaramushikiye uzi ko yatamvye maka bibiri yavuga ngo mwitero n'umugore wiwe aramutwenga vraiment imagine ariko amutwenze niwe yagize ingorane ibati turitambira abadutwenga bazohura n'Imana sha zoba amashura turatazira Imana tukayitambira ko yaduhaye amaguru ikaduha amaboko ikaduha amatwi amazuru n'umunwa naco tuyagirize yatwimye byose yarabiduhaye sivyo Gabera cyane gose byose yaraguhaye byose byibona yuko binkwiriye byose yarabimpaye ivyo itaraguha navyo ntivyayinaniye yarakuye yarambikiye kirevye byose uko none naje nuko nyene kabisa ivyo yabonye binkwiye muri aka kanya afise yarabimpaye yarabiguhaye neza cyane rero tuyitambire muri uko gutazira tugiye kwinjiramwo igiye kutwongera n'ibindi twinjira neza muri kino kiganiro ndirimbo yuno mukozi w'Imana Edgar Ndayishimiye tuzobaha n'izindi ndirimbo ziwe nyinshi uko n'umuririmbyi kandi ubona ko ariko arabikora neza akiri muri rwarunganwe twovuga ko urugitanguye gukora ariko kandi imyaka yiwe ntugire ngo ni umwana umuntu akuze kandi yasomye ijambo umusaza yubawe tukari no ndirimbo ukuboko okwawe Tamisha kumwe nk'ubu uzi neza yuko abantu bakunze indirimbo bavuga ngo Yesu n'inzira abo hapfa ino ndirimbo bayitiranya nayo indirimbo ngo Yesu n'inzira Yesu n'inzira Yesu n'inzira y'ukuri ica mu ijuru nta yindi nzira munsi y'izuba twaboneramwo gukizwa ni Yesu gusa kurirana kwicuza bizobayo Uboya
no muririmbyi Edgar Ndayishimiye avuga ati hora reka kwiganyira uwo Yesu yakoye amaraso amaraso izina ryanje ririmwo Genevieve ririmo nawe izina ryawe je asha nizera ntakekeranya ko ririmo kuko ukuntu ndayikorera ijoro n'umurango Yego. oya kweri hamwe ryo baritarimo noyiburanye indirimbo nyibukije indirimbo muri kantike ivuga ngo muboya kiririshi cy'amaraso nzi yuko nanje ndimwo nzohora ndiri mburwo rukundo ndarwamamaze hose iwe nawe izina ryawe ririmo izina ryanje ririmo reka tumushimira cyane n'umuririmbyi n'umukozi w'Imana Edgar Ndayishimiye muri ino ndirimbo nziza cyane yayise ukuboko kwawe asozera avuga ngo hora humura canke tekana kumuya ko yamaraso nawe izina ryawe ririmwo nimba waritandukanije n'ivyisi ukamatana no kugororoka ukirinda icaha n'igisa naco izina ryawe ririmwo neza cyane nawe ririmwo ririmwo cyane gose wow ano muririmbyi muri no ndirimbo aya majambo yavuze wumva afise uburemere ubungana gute ku bugingo canke ku buzima bwa Bera nukuri amajambo yavuze urumva ni ibintu dusanzwe tuzi ku bantu twamenye Kristo Yego. yuko wakiriye umwami nk'umukiza mu bugingo bwawe uba donc twese bavuga yuko turi abageni ba Kristo rero umugeni wa Kristo nuryo yakowe n'amaraso yiwe y'igiciro uzi yuko rero wewe utaritandukanya n'ivyisi ukiri kwa kundi atatandukaniro ryawe rihari hagati yawe n'ababandi bisi twita bisi nukuri aho we nturi umugeni wa Kristo muri bajya babanye bavuze yuko bakowe n'amaraso yiwe wewe ntuburimo ko nuwa waremeye gucungurwa ashanga gukobwa n'amaraso yiwe okay tugende hakujya gato kwa Genevieve Maîtresse Kaboro ano majambo n'umukozi w'Imana yakoresheje muri no ndirimbo afise uburemere bungana gute ku buzima bwa Maîtresse Kaboro Genevieve afise uburemere bunini gose ubundi hariho amajambo yo muri Bibiliya twama twasomye ariko ugiye nko muri Eglise kanaka bivanye n'ibihurimwo umuntu yarisomye rikaba bushasha kuri wewe ya aya majambo misi yose iyi ndirimbo ndayumviriza ijoro no mutaga numva amajambo arimwo nama ndayumva bushasha muri jewe ya kubera ko hariho nk'igihe muri ako kanya ushobora kuburimwo ukaza wumva ryaje ngoya ngo ntiwiganyire muboya ko yamaraso nawe urimo ntukangwe nabirya ubona bya bindi ubona hahandi wicara ahantu ukaraba ubuzima bikanka ukumva biragukanze ya rero uyu muririmbyi yagombye kugira abo bantu tuba turi mu bihe kanaka ya reka sigaho atwibutsa yuko mubo twa Yesu yakoye amaraso natwe turimo izina ryacu ririmwo natwe atoreka kutwibuka natwe ngadukure muri ivyo bihe okay tugafiringe gato imbere ko tuva kuri no muririmbyi tukerekeza kundi muririmbyi tutambe gato dutazere gato twatura no majambo ngo mubo yakoye amaraso nanje ndimwo weho ndimwo tuva hariya kuriya mukozi w'Imana muririmbyi Edgar Ndayishimiye twerekeza ko n'umukozi w'Imana Justo Onesmo ubushitse nababwiye ko ari umukozi w'Imana mu pastor arongoye ishengero rya Maranatha Christian Center haba mu gihugu c'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu iryo shengero riri yatuzaniye n'indirimbo shasha batari bwayikurikanye muje kuri YouTube channel muyirabe n'indirimbo Genevieve uzi ko ino ndirimbo no munsi no nayumvirije no maratangaye indirimbo irimo amajambo akomeye cyane yavuze ngo yaritegereje ngo kwisi ngabona hari udukoko duto bita umuswa nakano kubwenge cyane habera amajambo yagarutse aravuga ngo umuswa urashobora kuja inama n'iyindi miswa mugenzi yayo
ikiyubakira ikintu bita umugina. Yego. Urambikirako. Umugina ku batawuzi. Umugina bera uraza umugina. burya nibyo nagira ndakuba Imvukira yo mu muji turagufasha. umunsi waho ni igihoho kimeze gutya Kabaye. Umunsi wa bera. iswa Oya. Iswa zivuye mu kintu cakozwe n'umuswa. Umuswa n'udukoko dutambuka utaravye neza nindazi intozi. Jewe. Aha. Weho. Okay. Mugabo ntutubeshe ngo zitambuka nk'intozi. Oya, nagombye kuvuga utuntu tugira hamwe. Umurongo. kujya tutunyegera itonduko. Aha. Mugabo umuswa ufise umutwe utukura. Ego nitukura go. Sasa rero two tuntu ni duto duto ariko turashobora kuja inama ubwatwo tukiyubakira inzu yitwa umugina. Ikaduza hejuru irashira na etage ugasanga umugina umeze uku. Urumva utwo tuntu ni duto duto cyane ariko dukora ikintu gikomeye bita umugina. Umugina niho inswa ziva iyo ziriko zirarara. Inzu y'umuswa. Inzu y'umuswa. Ngira ni inzu y'umuswa nyene mu kirundi ngane ko twovyita uko ni inswa zica zibera hageze ko igihe cazo cyo kurara gishika zikaba ziraraza. Ziraraze. Kurara uravyumva wewe? Kurara. Wewe bisa kuza kuvyiga mu ishuri. Sukurara nukurara. Kurara ziraduma zikarara. Zikava muri ya wa mugina indani. Bera ntari karavyumva neza. Zikaca ziduga. Okay, uko niko rero mu kirundi bita kurara we nuko kudugana makamba. Ahantu biti gasana nkaramanyenyi buhema n'ahandi. Aho bobo ntabaye kuko ndashaka kushikayo. Voilà, witego rero mu kwezi kuza nkaya mu. Arishuwe. Ni deni. Aho rishuwe. Tujanywe n'intumbero imwe yo kubona umugina n'iswa. Ibindi bizokwizana. Ukuntu zirara. Nukuntu bazijya. Eka tugaruke bera ndakubwira base kintu utahura. N'umukozi w'Imana yaragarose aravuga ngo ariko kandi ikindi canangaje hari igikoko kinini gikomeye citwa inka. Inka yorayize. Nacerecene ko ari nayo uzokobwa. Ninka ntirivuze ntirivuye muri vuga kuko abarundi kazi dukobwa inka bavuga ngo inka muntu. Inka ndayize. Aya bavuga inka muntu ni bajye baje gusaba ngo tuje gusaba inka muntu bavuga ngo ni inka muntu bijya zari vya kera ubu tuvuga tuje gusaba umugeni twarabonye umwigeme mwiza yitwa Bera ivyo vy'inka wapi ariko henshi barakunda kugashiramwo n'umuco w'ikirundi ntitwovyanka ukaza wumva abandi hama kujya bavuga naho ngo igitoki ngo ca metero 5 ivyo ni cyamera ryumvise bahora babivuga naho nyene mu gusaba sinzi bavuze ikirera baba bariko nyene mu bintu byo gusaba ukuntu je gusa nyene bavuze inka birumvikana inka muntu umukobwa nyene ubugiye gukwa nyene uvuga uti narahabonye inka ariko no musi bavuga ati gusa ivyo vy'igitoke ca metero 5 maze kuvyumva na kenshi abantu bo mu cibitoke naje tuzogutuma ugendo batubarize uti hajya mamuvuze iki nuko rero iyo nka uno mukozi w'Imana karimba avuga ati inka nayo ni igikoko kinini wanashima c'imbaraga abantu benshi banayibonye bariruka atariko rero utagikubise inkoni ntigikora nutacubakiye imvura niyo ikinyagirira hanze agereranyero hagati y'umuswa udukoko duto dushobora kuja inama tukiyubakira n'inka ushobora gusanga ari nini ariko batayihasi igiti itava nahiri mbere batanayubakiye n'imvura irayihondera aho yibereye ngoma mumbwire no mugani yagombye kuvuga uno mukozi w'Imana dore kwa Genevieve yashatse kuvuga iki mana nukuri no bambeje hamwe no uvuga ngo yashatse kuvuga uko uvyumva basotije numva umenga bisobanura uko umwe wese ashobora gusobanura ikintu bivanye nuko yumvise umugana ati bon je numva umuntu wese wanda kuki mama mugabo ngerageje ku ubasije uko ndavyumva nuko yashatse kuvuga yuko hariho ibi dufate basa abantu ko bincanzera ibintu bito ko bishobora kubaka ikintu kinini ariko ikintu kinini ugasanga ntacyo cimariye je niko ndacumva bera nawe nuko vyumva je ukundi ndiko ndashaka hagati y'uburemere bw'iyi nka nini idashobora no kwiyubakira
no kurisha babanza gukubita sivyo ariko umuswa n'utuntu duto duto two turaje inama tukiyubakira urumva aha rero nariko niha kuri iyo example y'inswa urabona inswa urumva abari donc ni nka kujya bavuga yuko abantu dukore mu kivunga donc mwishira hamwe dushobora gukora ikintu kandi ugasanga dutanze umwimbu mwinshi kandi uboneka abantu bakunda kurima nibo nkunda kuvyumvana ngo sinzi ngene babivuga iyo inka nayo donc urabona inka kukuntu tuyizi ni ikintu kiraribwa kandi vraiment inka iraduha amata ku bantu batabizi naho bamwe imvukira bazi ko amata ava ku ikinga ndenda bezi ko inka ariyo ivamwe amata mugabo inka kandi ugerageje kwiraba menga yo bishaka kugira ibintu by'ubwibone ukuntu yo bishaka kugira nyene kwa kugara kubera yo yibona uti ndatanga inyama ndatanga amavuta arabisobanuye amavuta wisize amavuta y'inka vraiment uragira kabiri karenze baranayarya kandi barayarya n'amata baranya inka rero ica yibona igaca izana kwa kugara kwayo byose bakayikorera igaca ishaka kwa mikara yicare byose bayigirire niyo mpamvu baca bayihata igiti kugira nayo ishobore kuja kukiva ni kuri babantu rero en fait ngira yashatse kuvuga kuri bajya abantu bihaya bishira hejuru babona umenga barashoboye ukuboko kumwe kuriyaga mugabo ntikwimara ubugi biba ngombwa yuko ukoresha intoki zose canke zibiri canke zitatu kugira ushobore gutera kwiyagaza bikwiye rero ntuzi ko ari ivyo umuntu ibyo yashatse ibyo yavuze by'inswa ni ikigeno bifata no bifata muri iyo sanse yuko yashatse kuvuga yuko ya donc yashatse kuvuga ku bantu by'ubwibone peut-être je niko ndavyumva iyo nkanda yigeranije no kubwibone hama ubwo buswa nembari imiswa umuswa kwa Kiswahili umuswa ni izina rusange umuswa ntirigira rudende nabwiye ari umuswa umwe canke ari kubisa umurongo haya ntibayita umuswa nyene basanga watuririye ikiragomera ngo cariwe n'umuswa naratse ngo usanga kenshi ku ma plafond yarubatseko bazanga bari umwe rero urumva ni izina rusange ntirigira rudende canke bwinshi nuko rero dukore nibyo numva no bivuga ko kubganje jewe niko nabitahura asante sana wumvira ino ndirimbo wese abize uko nabitahura kandi birumvikana Genevye vyatuye ko nabitahura naro batapuye ko ubitahura abandi bareko baradukurikana bafise uko baza gutahura no macamo no makozi w'Imana yashatse kuvuga ariko kandi baratwandikira muri comment nawo ufita icipfuzo canke icyumbira avuga ati je ubwanye natabuye ko yashatse kuvuga ibi akidusangiza natwe tugisangire ariko ukuntu uno mukozi w'Imana yagarutse agasobanura uno mugani yaraca aravuga ngo twebwe turabantu bakuze kandi bafise ubwenge turasumba cane umuswa turasumba n'inka nimuze dukorera Imana atakubemberezwa urumva kari yanka banza kuhenda byanse bagakubita atavyo kubanza kuvuga ngo gira gutya kuko turasumbye ubwenge ivyo ntidusumbwe n'umunsi wavure muje inama kiyubakira ikintu gikomeye nuko yashatse kubivuga reka mu kanya gato turagarutse kugira ngo twe dukurikirana neza ino ndirimbo muchwa kuva hariya kwa Pastor Onesmo Yusto tuzomuzana hano adusobanurire neza icyo yashatse kuvuga kuri ino ndirimbo twagiye wanafanya kazi kwa bidii bila kusimamiwa. Japo ni wadogo wanaweza kujenga kichuguu. Nimewachunguza wadudu wadogo wanaoitwa wanafanya kazi kwa bidii bila kusimamiwa. Japo ni wadogo wanaweza kujenga kichuguu.
akili, afise ubwenge, tunawapita, turarenze, turasumbinga. tumepewa agizo na Bwana wetu Yesu, tulifanye kwa moyo pasipo kusukumwa. Tumepewa agizo tuhubiri Injili, tuhubiri kwa moyo pasipo kusukumwa. Majengo ya ibada ukubwa wa kutosha, tuyajenge kwa moyo pasipo kusukumwa. Acha kuwa bahili, toa kwa ukarimu, fanya kazi ya Bwana pasipo kusukumwa. Tuhubiri kwa moyo, kwa moyo, kwa moyo, tuhubiri kwa moyo pasipo kusukumwa. Tuimbe kwa moyo, tuimbe kwa moyo, kwa moyo pasipo kusukumwa. Tuombe kwa moyo, kwa bidii, kwa moyo, tuombe kwa moyo pasipo kusukumwa. Tutoe kwa moyo mapesa, kwa moyo, tutoe kwa moyo pasipo kusukumwa. Tujenge kwa moyo nyumba ya Bwana, kwa moyo, tujenge kwa moyo pasipo kusukumwa. Tuhubiri kwa moyo, kwa moyo, kwa moyo, tuhubiri kwa moyo pasipo kusukumwa. Tuimbe kwa moyo, tuimbe kwa moyo, kwa moyo pasipo kusukumwa. Tuombe kwa moyo, kwa bidii, kwa moyo, tuombe kwa moyo pasipo kusukumwa. Tutoe kwa moyo mapesa, kwa moyo, tutoe kwa moyo pasipo kusukumwa. Tujenge kwa moyo, kwa moyo ya Bwana, kwa moyo pasipo kusukumwa. Bwayishoboye bana. Nibaza neza ko insiguro mwayumvise ya rya jambo iri karavuga muri no ndirimbo kuvyerekeranye n'umuswa ndetse n'inka, avuga ati dukora ibikorwa vy'Imana n'umutima bikunza atagusunikana. Izera neza yuko watahuye bwana nako bibi Genevieve. Nabitahuye. Ibyo twamye twibaza byose urumva ko birangiye bisobanuye neza cyane kabisa. Imana imuhumugisha yari yahishuriwe. Amina. Vrema na kantu k'ubwenge pe cyane, asha k'ubwenge yigishiriza mu migani nka Yesu. mama Hari abantu Imana yafashe ingabirizi bakubitamwo ukuri pe. yego. Twe turavuga ariko kandi twagiye kubiri n'ivyo yavuze, birumvikana yuko natwe twagerageje neza cyane cyane bera no muha nk'abiri ku 10 rimwe. Oya twoba tumusondetse vrema, batumurenganije vrema, yari yagerageje kuri sigo. Asha yabitoye pe. Kuko no yaraje aravuga ngo inka utayubakiye n'imvura icira yikubitira hanze neza kanyaka cyane. Bera nawe acarabisozera ati vrema uravye ukuntu ica yibona ati je Urishima. vrema uravye ukuntu ntanga amata nkatanga inyama ngatanga amavuta nkagira gutya abantu bakiyoroganiza bakavyiba ku bwanje nibandonderere byose bakire batanyi bakivyo birabaraba. Ariko umuswa nawo ugaruka ukaraba n'udukoko duto ariko dushobora gukora ikintu gikomeye. Mu yandi majambo, ijambo ry'Imana hano nasomye bavuga ngo naho amatanguro yawe yoba mato cane amaherezo azokwaguka kandi mu buryo ashobora kugera kure cane. Bivuze neza yuko umuntu atotinya gukora ibintu ngo nuko ari muto muri bicanke biri atotinya uko ari muri ubwo buke bwanyu, muri ubwo buke ari amashengero usanga gifise abakristo bake bamwe baranayaturubika ngo nutudumbi ariko je naho ndabisoma muri Bibiliya abakozi b'Imana mufise amashengero yitwa ayo mazina pole sana, ariko kandi mugume ku kivi. Yesu we yigira no musi y'igiti canke mu kwibuye
akadugana n'ishengero wanashima ry'abantu batarenga umwe canke babiri aca aravuga ijambo ngo babiri canke batatu aho bazobakoranira nanjye nzobande hagati yabo kandi nzobumva nuko yarazi yuko amashengero atarajya abiza abantu benshi gusa ariko nahari babiri canke batatu Yesu abari hagati yabo bikavuga ngo ntutinya gutangura igikorwa canke gukorera Imana ngo nuko muri bake canke muri bato muri ubwo buto nyene Imana ishobora gutuma mukora ikintu gikomeye nk'uko uno muswa washoboye kuyubakira umugina ariko inka nini ikananirwa no kuyubakira aho irara cyane cyane Genevieve dusozera ino ndirimbo y'uno muririmbyi Houston Onesmo nike kine gusigaranye ikintu isigaranye nuko atakintu na kimwe kizontera ubwoba ngo nuko ngo ntafise uburyo hariho nk'ibintu tuba dushaka gukora ariko ugasanga bivanye n'uburyo buke bwacu nyene ukumva ko yuko umengo ntacu ushoboye biki cyangwa ukagerageza gukora ikintu kanaka babandi bafise ubushobozi bakaguca intege nta uzogera nta uzogira iki nta bushobozi ufise aribo boguteye intege ya urumva rero niyo mpamvu muri jewe nafashe nkama ijambo yuko ntazokongera gucika intege muri bike canke muri byinshi nzoba mfise nzogerageza mpambane Imana nayo izohezagira ibikorwa by'amaboko yawe amina iryo ni ijambo ry'Imana turishimira Imana Bera tusoze rino ndirimbo y'uno muririmbyi Pastor Onesmo Houston Bera nawe ino ndirimbo ikusigaranye iki jewe ikintu iyo ndirimbo insigiye kuko tusanzwe tuzi yuko bavuga yuko mu bintu by'ubwami atamuto abaho nta mutonya abamo kandi bajya nyene twibona yuko ataco dushoboye bajya nyene tubona yuko ataho twokwigeza n'ibimana ishiramwe imbaraga hama ugasanga barakoze ibintu bikomeye nkuko iyo uwo muswa ubigenza kuko ugeragaje kubirabura bona yuko ataco bwoshobora kuko bivanye n'ukuntu bungana ahubwo wokwibaza yuko bijya binini ko ari byo byoshobora rero muri make ntihagire umuntu azokugayira ubusore bwawe cyangwa ubukome bwawe haguruka uko nyene ungana ukora igikorwa wahamagariwe hama Imana izokongera imbaraga uko nyene uzoba wahagurutse ndabashimire Bera na Genevieve kuri impanuro mutanze na cyane mwerekana ukuntu mwatahuye rino jambo mukaba mufashe n'akajyo kuritahuza n'abandi urakoze cyane asante nawe turagushimiye asante sana tusoze rino ndirimbo y'umukozi w'Imana Pastor Onesmo Houston indirimbo mchwa umva neza yuko uri mu nyigisho z'ubwenge kandi ziyobeye ariko akaba yarangije ayisobanura twongera tuyisozera gato duce tubazanira uwundi muririmbyi twagiye pasipo kusukumwa tutowe kwa moyo mapesa kwa moyo tutowe kwa moyo pasipo kusukumwa Eka tuve hariya kwa Pastor Houston Onesmo tugaruke hano kuno muririmbyi twa Samuel twaramuhakeye hano yaratuyaga ibitari bike kino ndirimbo tuyiceko gato umviriza Iyo mana ya Dawidi irakomeye anesheje Goliyati akoresheje ibuye rimwe ntuzutinyere ibiguhanamiye cyangwa ibiguteye ubwoba kuko ushobora gukoresha ubushobozi Imana yaguhaye ubwo ubona umenga nta kintu ufise ariko ufise ibuye rimwe bita ukwizera ushobora gutsinda ibi na biriya biza biguhanamiye bamwita Samuel muri no ndirimbo nziza umviriza tubwiye amakuru ya Dawidi na Goliyati twagiye
izi danse nka bere yakuriye mu muci bicaye mu canga rekera twebwe twakuriye hariya hamwe tugira ukwe uzi ko nakivyibuka man uraraba no havuvuni gufa kanyamuji karanyinjiye bagira ukwe nabishoboye kabisa ni Samuel umuririmbyi aririmba indirimbo zihimbaza zikahagiza Imana sinamuvuga ko vyinshi yaravyivuga heruka hano ariko twivuje kugaruka nino ndirimbo ivuga ngo inkuru ya Dawidi na Goliati shobora kuja ku rubuga rwiwe rwa Samuel hanyuma ukarabe izindi ndirimbo nyinshi zirahari amagira subscribe hajya bavuze ngo ntihugira gute sabone oya ni subscribe bari sasa nyene yawe urabishoboye vraiment je navyo nzi ntubishiremo inzigo mwoja mutwenga mwese ngo ni sabone ni sabone sabukarabu subscribe urumva ko vyamaze kubacanga ni subscribe canke sabone ivana n'ururimi telefone yawe yesitaremwe reka tuva kwa Samuel twerekeza hariya mu mugwi Redemption Voice bavuga bati Imana nimureke Imana yitwa Imana twagiye iyo mana nimureke Imana yitwa Imana abareke bose muze tumushime ya matwi wewe ariko ari abana Imana yagabiye impano yomve bera aya majwi mwijuru bavuga ko tuzobana yakuririmba umutari karakora repetition yisunze aya majwi je ntambatse oya reka mwijuru ntihazoba ivyo bizoba vyahindutse mwijuru nije nzoba umunidere principal kabaye tuvuga nukuri mwijuru tuzorima indirimbo ya Mose turimo indirimbo tutakoreye ma repetition nimba tutiriko turavyimenyereza tukiri hano mwisi vraiment wenda babwiye ko mwijuru nije nzoba ndi umunidere principal amina bikubere nkuko vyatuye ariko ni wasanga yo ubundi nawe usanga ari Mose uzobigira unyibuka nzobigisha amajwi yose naco nanje nzoba ndiko ndamucurarangira nzovuza piano canke nzovuza iki koma nzokuvugiriza Genevieve bazofata backing wowe uzofata piano nanje ncamba umudidere principal cyari kurikundana bose ngico kibanza barahe gutaha nanje nzocamba umuvuga butumwa naco je sinzoja kuri backing nabo tuba buzovuga hariya mwijuru nukuririmba tuzoka matibo uruwera uzovuga ubutumwa wenda umva ntuzojayo wowe uronga hariya niwe utakububwira bande hariya biracangana byacanze reka tubananye dukurikirana indirimbo nziza y'umugwi Redemption Voice nino ndirimbo Imana yitwa Imana yuno mugwi Redemption Voice tusozereye ko show yuno musi mwumvise mwe bitari bike mwakurikiranye makuru y'abarinzi bagiye batandukanye twabashikirije indirimbo z'abarinzi bagiye batandukanye kandi bo mu gihugu c'Uburundi n'abari hanze ya kino gihugu
kwa bere yatubwiye mu nsiguro zike zitandukanye yisunze indirimbo mucwa insiguro na Genevieve Metrese Kaboro nawe akaba yagize icyo yivuga ko uza kurangira waririmbye no ndirimbo atubwiye insiguro yashatse kuvuga hanyuma twakiye umuririmbyi yitwa Samuel mwamwumvise hano ariko tugiye gusozera kuri no mugwi Redemption Voice kuri no ndirimbo yitwe Imana show y'uno munsi bera wayibonye gute nubona yuko nabiri akuye akatugumba akayasho uziho kabisa amazina menshi nako karabatijwe nikafise izina rimwe Genevieve tutaramugaruka ko gato nagomba bera ubanza umbarire sho y'uno munsi ivyo ari wemereye abantu muri sho iheze ubona wabikoze canke hari agahaza twabikoze kuko urabona uwo munsi honyene menga twaje ku yindi style imeze ukuntu sivyo kuko nk'ubunye nitwahora dufata umwanya wiyaguye cyane ngo turiko turasigura ibintu mugabo uwo munsi twasiguye cyane kuri irya ndirimbo unabumva indirimbo batahuye icarico rero muri Tarsus Hope Ministry uko muba mutwiteze ko tuza siko tugaruka sanga twabahinduriye tuzana bishasha no mpamvu abakonze wacu ni byiza yuko mugumana natwe ntitubarambira uko muba mutwiteze siko mudusanga musanga twashizemo kandi kantu kabijya asante sana bera tugushimire ko wabanye natwe muri no show igice ca 18 naje ndabashimiye cyane ko twiyumvira ko asante igice ca 19 bakwitege mu ikibera nabivuze uko no bivuga niba tumenyere bagoma babona bishasha cyane kuko ngo urumva kare nyuma karahinda muri show ya Disney ntibazi ngo tuzozana n'ibyara aho tuza twambaye amakabutura ari bwihe tucanga ugasanga twadenyene n'ukundi kuntu twambaye inyambara bambi iryo rero nibanga ryacu imbega dutambika irundi icingenzi nuko mugoma mudukurekerana gusa nta bindi kandi turakeneye n'ama comments yabo natwe tukagoma tubahindurira tubazanira bishasha ama comments yabo turayakeneye kuko niyo aduha imbaraga tukabona aho dukwiye gukosora naho dukwiye gukomereza ama comments yanyu turayakeneye apana kuzumuraraba gusa muca muceceka no teramo comments imwe canke zibiri byose n'amavuta atubwire ariko bera jamwe numenga tubiko turakwikebanura kuko nta shongera nkazinga dusigaranye kuko muri commentaire ari umuntu amazi imisa twandikira ngo arakeneye akanimero ka boss kugira ngo umwigeme yitwa Bera Mane yanje amucarukana mushikane mu gihugu ca Canada Quebec umuntu atwandikira ariyo yibereye nukuri biramuraje ishinga kuba taronka nimero yawe tuyimuhe canke uzoja muri comment nawo mukira kanimero kanje ngaka ni wigwaza uragatanga urareka ndakugurisha nkayo udakwe oya sukungurisha kuko urubona umurimo turimo ushobora kutuzanira n'abandi bantu bakamaro bashobora kandi kuza kudusapotinga ntituzi icakeneye wewe bagomba kugutwara burundu ego muri uko kuntwara burundu eregana izo bayungutse kuko izo birose Genevieve tugushimire ko wabanye natwe muri kino kiganiro murakoze cyane igiye kurangira bera dutwenza kweri watuza ubwiye hanyuma ngo turungutse kandi mwerivye ngo wobona kaza wobona kagenda reka Genevieve muri show igice c'18 uri umwe mu batanze insobanuro ku ndirimbo zige zitandukanye ico abantu barakwiteze ko wagitanze canke harako wibikiye vraiment nakoze uko nshoboye babibonye napambanye murabibona ko niyashu nyene yabize ngaha nyene murabibona namwe muzuminge murabi kandi basha nyene mubandanye kudufasha akaboro bazi baradufasha kajya akaboro baze barafinya kuma ya commentaire basha nukuri kw'Imana muradusondeka nitubona ama commentaire yanyu amavyitsi turayabona ariko ama commentaire yanyu basha turayakeneye tubona ubugomba kudutwara bera gusa ushaka gutwara bera nawe witonde agende bukebuke ace ku nzego agende bukebuke azoduha tubone na cane ni mureke kumuhabura azoduha tubone aze bukebuke murundi kazi tuzinanye aze bukebuke kiriya cyuki ciwacu muramubwira ibisabwa kugira bikurikize nk'irigarama ryonyine ryo kwabaza ngo Genevieve tugushimire murakoze cyane reka natwe tubashimire inshuti nimwe bakunze muri ko baradukurikirana ikiganiro cyo no munsi show igice ca 18 hano kirangiriye
ariko kiryoshye ntaho kagiye gasigaye hano kino kiganiro kirarangira ariko ibindi biganiro birabandanya kongere dore ibindi biganiro bizokurikira naho ubutaha mwese turavuze ngo bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.